Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ubucamanza bwo mu Bufaransa buravuga ko bwahagaritse iperereza ku byaha bya genocide bwakoraga kuri Calixte Mbarushimana wahoze hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Umubare w'abanyesudani bahunga intambara mu gihugu cyabo bajya mu Rwanda uragenda wiyongera gahoro gahoro, ngo ariko kuhagera ntibiborohera. From the Sudan to come here to reach here. Kuva muri Sudani kugera hano mu Rwanda byari bigoye, kandi twagize ibibazo mu muhanda kubera ko twese nta mpapuro twari dufite. Turajya no mu burengerazuba bw'u Rwanda aho umuryango Arcos urengera ibidukikije uteganya gutera ibiti bigera kuri miliyoni 6 birimo ibiti bya gakondo bitakiboneka muri gahunda yo kubungabunga imisozi ikomeje kwangirika. Twafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10. Ayo makuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Hiradukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu ca Israel cise igitero c'umugwi Hezbollah cahitanye abasirikare bayo 4 ikigoye kandi kibabaje mu gihe iri kwirakora amatohoza ku kungene drone yaciye mu ryahumye ubuhinga buhanitse bwabo bwo kwirinda ibitero vyo mu kirere. Igitero cejo cabereye ku kirindo kiri mu buraruko bw'igihugu, nico gitero c'uwo mugwi ushigikiwe na Iran kiguyemo abantu benshi muri Israel mu mwaka urenga ingwano itanguye. Ingabo za Israel zabandanyije ibitero vyazo muri Gaza aho bivugwa ko abantu 10 bishwe mu kigo gitanga imfungurwa kiri mu ikambi y'impunzi. Ni inkuru ya Yolande Nere muva mu ijwi rya Fanega Kwaya. Umushikiranganji w'ingabo wa Israel Yoav Gallant yasuye ikigo cya gisirikare gikorerwamo imyitozo kiri ku birometero 64 uvuye ku mupaka wa Libani kugira ngo yiyumvire ubwe icyo abasirikare bari bahari bavuga kuri icyo gitero cy'indege itagira umudereva cyashoboye kubageraho nta ntabaza bumvise. Yavuze ko Israel iri gukora iperereza ry'ukuntu byagenze kandi ko bagiye gushyira ingufu mu kureba uko birinda ibindi bitero nk'ibyo. Mu gihe Israel ikomeje kurwana ku mpande nyinshi, abashinzwe ubuvuzi mu gace kayoborwa n'abanyepalestine baravuga yuko hari igifaru cyabarashe n'indege ndetse itagira umudereva irasa ahantu abantu bari bakoraniye bagiye gufata ibyo kurya i Jabalia mu majyaruguru ya Gaza. Baravuga yuko abana n'abagore bari mu basinzikariye. Igisirikare cya Israel kiravuga yuko kiri kureba neza ibyo byavuzwe uko byagenze. Hambere ariko cyavuze yuko cyari cyongeye kuhohereza abasirikare kujya kurandura abarwanyi ba Hamas bari bahari. Ishiramwe mpuzamakungu ritabara imbabare kwahuje ryo muri Libani rivuga ko abantu 18 bishwe mu gitero kidasanzwe cagabwe na Israel mu buraruko bwa Libani. Igitero cibasiye akarere ka Ayatu kagwiriyemo abakristo. Umugwi wa Hezbollah wavuze ko imigwano ikaze n'ingabo za Israel ibandanya mu bumanuko nyuma yaho uwo mugwi urasiye ibisasu vya rutura ku ngabo zayo zariko ziragerageza kuja bukuru bibe. Umukuru w'igisirikare ca Israel General Hersi Halevi yemeje ko drone za Hezbollah zibasiye ikirindo ca gisirikare gikorerwamo imyimenyerezo zikica abasirikare n'imiburiburi 4 cari gikomeye muri Israel. Ibinyamakuru vyo mu Butaliyano bivuga ko umugwi wa mbere w'abimukira bafatiwe mu mazi mpuzamakungu wajanywe mu bigo vy'Ubutaliyano bisuzuma ubusabe bwabo biri mu gihugu ca Albania. Umushikiranganje wa mbere wa Albania n'uw'Ubutaliyano Edi Rama na Giorgia Meloni
basinye amasezerano mu kwa 11 yari mu mugambi utavuzwe ko rumwe wo kugabanya abinjira bava muri Afurika baciye mu nyanja. Vyitezwe ko abagabo bashika ku bihumbi 3 bazohora bajanwa muri ivyo bigo buri kwezi. Abana, abagore n'abafise intege nke bazoguma bajanwa mu Butaliyano. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu aribaza nimba ubwo buryo butanga uburinzi bukwiriye kubasaba ubuhungiro. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Muri Zimbabwe habonetse abantu ba mbere banduye ibihara vy'inkende. Ishirahamwe rishinzwe amagara y'abantu ku isi OMS ryaratangaje ico kiza nk'ikibazo cihutirwa gihanze amagara y'abantu ku isi mu gihe iyo ngwara ibandanya ikwirakwira. Abantu barenga ibihumbi 100 baremeje ko bagwaye n'impfu zirenga 230 mu bihugu birenga 123 vyo ku isi. Inkuru ya Shingaye Nyoka umva mwijwi rya Mark niyo nkuru. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatoye abantu 2 banduye iyo ngwara y'ibihara vy'inkende. Uwa mbere n'umuhungu w'imyaka 11 wo ku mugwa mukuru Harare, uwa kabiri n'umugabo w'imyaka 24 wo mu bumanuko bwa Zimbabwe. Bose baherutse gufata ingendo hanze y'igihugu. Bariko baratora imitende aho bariko baravurirwa mu bibanza vya bonyene vyo mu ngo bavamwo. Zimbabwe igize igihugu ca 16 co ku mugabane wa Afrika kibonetsemwo umugara w'ingwara y'ibihara vy'inkende nk'uko bimenyeshwa n'igisata mpuzamakungu c'amagara y'abantu. Abantu 1500 nibo bamaze kumenyekana ko bayanduye, naho 32 nibo bamaze gupfa bivuye kuri iyo ngwara uyu mwaka. Mu gihe amajana y'impunzi zo muri Sudani babandanya kwisuka ku mupaka bihana n'igihugu kibanye ca Chad umunsi ku munsi, Sophia azwi ku izina ry'ubwami nka Duchess wa Edinburgh akaba ari umugore w'umuganwa Edward murumuna w'umwami w'ubwongereza Charles yateye akamo yuko hoshigwa ingufu nyinshi mu gutabara abari mu kaga muri kariya karere. Sophia yaragendeye ubwo rubibe anavuga ko amakuba ahari adashobora gukemurwa n'amashirahamwe y'abagira neza yagabanirijwe uburyo. Abanyasudani barenga ibihumbi 600 barahunze ingwano ubu bakaba baba muri Chad, kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi. Agashimwe kitiriwe Nobel ku bijanye n'ubutunzi kahawe abigisha muri za kaminuza 3 bagerageje gusigura igituma ibihugu bimwe bitunze ibindi navyo bigakena. Bavuga ko ibihugu bifise inzego zihuriwemo na bose aho abantu bose bitabira ibikorwa vya politike bikunze gutunga cane. Bihushanye n'ibihugu bitwagwa n'akagwi gato k'abantu batoratoranije, kenshi usanga ibintu bicumbagira. Daron Acemoglu, Simon Johnson na James Robinson barerekanye kandi ko ubukoroni bwakunze guteza akaga ku butunzi bw'igihugu ku kiringo kirekire. Ariko ababinegura bavuga ko Ubushinwa butegekwa n'akagwi gato busa n'ubuvuguruza ivyo vyiyumviro vyabo. Jacques, urakoze Nina Iradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari, reka tuyahere mu Bufaransa aho Calixte Mbarushimana umunyarwanda yahoze hari umunyamabanga nshingwabikorwa wa FDLR inyeshyamba zirwanya leta y'u Rwanda. Sentare mpanabyaha y'Ipari mu Bufaransa yahagaritse amatohoza yamukoraho kuva muri 2010 ku byaha bya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Sentare ivuga ko itaronse ibyagiriji bikwiye byotuma irengutsa imbere y'intahe uwo yahoze hari umukozi wa ONU. Ni inkuru ya mugenzi wanjye Alain Majesté Barenga ari Bruxelles mu Bubiligi. Mu rwandiko rw'umugwi w'amatohoza ya Sentare mpanabyaha y'Ipari mu Bufaransa rwagiye habona itariki 12 z'uku kwezi kw'icumi 2024, uwo mugwi uvuga ko wabuze ivyemezo simisiga byotuma Calixte Mbarushimana arengutswa imbere ya sentare ku vyakurikirana ko vya jenoside. Mbarushimana yagizwe ivyaha vya jenoside yakoreye mu Rwanda mu 1994 igihe ari umukozi w'ishiramwe mpuzamakungu ONU rijeje iterambere ku isi PNUD, ivyo we yamye hakana. Umuburanira Laurence Gahapin aganira na BBC Gahuza Miryango yavuze ko mu myaka 18 amatohoza yamaze sentare yabuze ivyemezo, gutyo ibona ko ivyo yagirizwa bitagira ishingiro. Eka nabo muryango wiwe baremeza ayo makuru. Valentin Akayezu umwe mu bamwegereye avuga ko iyo nkuru yabashimishije.
icyo twakuramo ni uko bikomeza kugaragaza uburyo imanza zimwe na zimwe cyangwa se ibirego bitandukanye bitangwa na leta y'u Rwanda ku bantu benshi batavuga rumwe nayo ari ibirego biba bivanzemo impamvu za politiki aho kuba ibirego bigamije gushaka ubutabera. Yamara mu miryango y'abacikacumu bitwariye Kalise Mbarushimana mu Bufaransa, Maître Richard Gisagara ababuranira avuga ko bibabaje agata gashavu ku butungane bw'Ubufaransa bwikebwa amatohoza nk'ayo y'abagizwa jenoside. Igihe cyose atazashyirwaho ingufu zikenewe kugira ngo izi manza zihute, kugira ngo enquête zihute, tuzajya tubona ibyemezo nk'ibi ngibi bitunguranye kandi bibabaje. Uyu muntu akurikiranywe kuva mu 2010. Ubu ngubu 2024 nibwo hafashwe icyemezo, no kuvuga nyuma y'imyaka 14. Urumva nyuma y'imyaka 14 hari ibintu byinshi bishobora kuba byarabaye, hari ibimenyetso bishobora kuba byarabuze, hari uburyo ashobora kuwenda nawe yarabunye uburyo bwo kurimangatanya ibyo bimenyetso kuri ka specifique y'uyu mugabo. Cya cyemezo cyafashwe ku rwego rwa mbere, donc appel irashoboka. Nduva ngifite icyizere cy'uko mu bujurire ko azabaho ubujurire, noneho agakomeza gakurikiranwa. Kalise Mbarushimana yahoze akoresha hamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNID mu Rwanda mu 1992, mu 1994 yahawe amabanga yo gutwara igisata c'abakozi mu gihe abakozi b'abanyamahanga bari bamaze gusubizwa iwabo. Ni muri ico gihe abatari bake bamwagirije guha imiduga y'ishiramwe mpuzamakungu ONU ngo yifashishwe n'interahamwe n'icari gisirikare c'ico gihe mu kwica abatutsi. Ikindi yagirijwe n'uruhara rugaragara mu rupfu rw'abantu 32 barimwe abakozi b'iryo shirahamwe bari bagwiriyemwe abo mu bwoko bw'abatutsi. Ivyo wewe yamye hakana ko ari bihimbano. Kalise Mbarushimana yagumye akora mu ishiramwe mpuzamakungu ONU muri Kenya, Angola na Kosovo gushika mu 2001 arumkiye umutahe wo guhagarikwa. Mu 2001 ONU yaramwirukanye mu bakozi bayo, ariko mu 2004 yari yitwariye iryo shirahamwe mu rubanza yatsinze ko iryo shirahamwe ryamwirukanye bidaciye amategeko. Rigize irya gatatu atezuriwe kuko mu 2002 sentare yashiraho u Rwanda TPR yasanze atavyemezo bikwiye kugira imurengutse. Nayo mu 2011 sentare mpanavyaha yirahe mu Borande CPI yasanze idafise ibyemezo bikwiye kugira imurengutse ku vyaha inyeshamba za FDL zakoreye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Asanzwe aba mu gihugu c'Ubufaransa kuva mu 2003 aho ahaba yidegembya, aho yanaronse n'uburenganzira bwo kuhaba nk'impunzi kuva mu 2003 i Buruseli mu Bigi. Alain Majesté Barenga. Umubare w'impunzi z'abanyesudani mu Rwanda zihunga intambara mu gihugu cyabo ukomeje kwiyongera. Minisiteri ishinzwe ibibazo by'impunzi mu Rwanda ivuga ko impunzi zirenga 250 ziva muri Sudani zahawe ubuhungiro mu minsi ya vuba mu barenga 400 bamaze guhungira mu Rwanda. Igihugu cya Sudani kiri kure y'u Rwanda kandi ntibihana imbibi, ariko se niki cyatumye haba abanyasudani barenga ibihugu bahana imbibi bagahungira mu Rwanda? U Rwanda ruvuga ko gahunda yo kubafasha kwigira bihangira imishinga y'iterambere yatangiye. Bari mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi zirenga 60,000, benshi muri bo bakaba baturuka mu Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yarabasuye adutegurira inkuru ikurikira. Ni muri resitora y'impunzi ziva muri Sudani imbere mu nkambi ya Mahama. Barakina amakarita bagerageza kwibagirwa ingorane bahuye nazo mu nzira bava Sudani baza mu Rwanda. Abubakar ni umuyobozi wabo. Kuva muri Sudani kugera hano mu Rwanda byari bigoye, kandi twagize ibibazo mu muhanda kubera ko twese nta mpapuro twari dufite. Benshi babuze pasiporo zabo kubera intambara. Kuva Sudani kugera Sudani y'Amajyepfo na Uganda byari bigoye mu muhanda. Benshi ntibari bafite amafaranga yo gutanga ku mihanda, ndetse n'ingorane zo kutamenya ururimi. Ubu hatangiye kurebwa uburyo bashobora kwinjizwa muri gahunda yo kwigira isanzwe ikorerwa impunzi mu nkambi. Aha impunzi zirimo iz'abanyesudani zirahabwa amahugurwa yo kwihangira imishinga ibyara inyungu. Sudani iherereye mu birometero ibihumbi byinshi, ni na hano umupaka n'u Rwanda. Uburyo bwo gufasha impunzi kwigira butanga icyizere ku mpunzi zitari nkeya. Byanashoboka ko ubu buryo buri mu bikurura benshi mu gufata icyemezo cyo guhungira mu Rwanda. Nureddin Harun ni impunzi yo muri Sudani. Nahisemo Rwanda kubera ko ari igihugu gifite umutekano, kandi amahugurwa ari mu rwego rwo kwinjiza impunzi muri gahunda y'ubucuruzi. Ariko mbere yo kuduha igishoro barabanza kutwongerera ubushobozi mu gukoresha amafaranga neza.
tukaba rwiyemezamirimo bashoboye gukora ubucuruzi mu buryo busobanutse. Bamwe mu bamaze igihe muri iyi nkambi bamaze gusogongera ku nkunga z'imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se inguzanyo zitangwa n'ibigo by'imari. Ubucuruzi bwabo mu nkambi bumaze kwaguka. Umuryango Caritas Rwanda uri gushyira n'abanyasudani muri iyo mishinga. Aimable Wilson ni umukozi wa Caritas. Iyo bazirangije bakora business plan, ubundi tukabaha amafaranga yo kuba bakwifasha mu gukora umushinga, aho tubaha 800 by'amanyarwanda. Rero nka Caritas Rwanda mu mafaranga turabaha bakiteza imbere, ntabwo tubasaba yuko abayagarura. Umubare w'impunzi ziva muri Sudani, abagabo n'abagore, muri iyi minsi uri kwiyongera cyane. Benshi mu mpunzi muri iyi nkambi ya Mahama bava mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu bifite umuco udatandukanye cyane n'uw'abanyarwanda. Nta gushidikanya ko ku banyasudani bo bitaboroheye. Uyu ni Minatala Mohamed Hassan. Ikibazo gikomeye ni byo kurya, kuko ibya hano bitandukanye cyane n'iby'iwacu. Kubona ibiryo by'iwacu ku isoko ntibyoroshe. Nanone amasoko ari kure, kandi niyo bibonetse biba bihenze. Ikibazo cy'ururimi nacyo kiratugora kumvikana na bene gihugu. Ikindi, ntibumva impamvu dutsimbarara ku buzima bwite. Nge nk'umuyisilamu nambara hijab buri gihe, ubona batabyumva. As you may see that I'm a Muslim, so I wear hijab all the time. Iyi nkambi irimo impunzi zirenga 60,000 zituruka mu bihugu bitandukanye, bahunze intambara n'ubwicanyi. Icyizere cyabo ni ukubona umutekano ugaruka bagasubira mu bihugu byabo. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango, mu nkambi ya Mahama. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya 12:46 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muradukurikira kandi kuri Facebook Live. Noneho mu burengerazuba bw'u Rwanda, impuguke mu mihindagurikire y'ikirere zemeza ko kugarura ibiti gakondo byacitse byafasha kubungabunga imisozi ikomeje kwangirika bikomeye kubera imvura nyinshi igwa muri bimwe mu bice by'u Rwanda. Umuryango Albertine Rift Conservation Society ARCOS urengera ibidukikije uvuga ko bimwe mu bimera bitakiboneka biri mu byatumye urusobe rw'ibinyabuzima ruhungabana. Uyu muryango umaze gutangiza umushinga wo kuvugurura amashyamba ku gace k'imisozi miremire kazwi nka Crête Congo Nil mu burengerazuba bw'u Rwanda, kandi ngo intego no kugarura ibiti gakondo byahoze kuri iyi misozi ubu bikaba byaraciwe n'ibikorwa bya muntu. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa yanyarukiyeyo maze adutegurira inkuru ikurikira. No kugira ngo ibi biti cyane akenshi bikunda kurwanya isuri imirima, ko hari imikingo igenda iriduka. Alice Nishimwe, umwe mu bakozi bashinzwe kwita ku buhumbikiro bw'ingemwe z'ibiti zizifashishwa mu gusubiza ubuzima ku ruhererekane rw'imisozi miremire izwi nka Crête Congo Nil. Ni umushinga mugari wo kurwanya isuri kuri iyi misozi ikunze kwibasirwa n'ibiza. Mu gutera ibiti ngo hazibandwa ku bya gakondo byahoze aha ariko byaciwe n'ibikorwa by'abantu. Dr Amani Mabano, impuguke mu buhinzi n'imihindagurikire y'ikirere, niwe muhuzabikorwa w'uyu mushinga. Uzakorera mu karere ka Rutsiro na Ngororero, noneho usane hegitari 21,000 z'ubutaka buhingwaho n'abahinzi. Hariho gutera ibiti no gukora amaterasi. 50% bizaba bigizwe n'ibiti gakondo, kubera ko ibiti gakondo nibyo byahoze ahangaha, bifite ukuntu bibanira neza ibindi binyabuzima biri hano, birenge ku kuba twatera ibiti, ahubwo bijye no ku bindi binyabuzima. Hari mikrobe nyinshi zidufitiye akamaro, ariko hariho kubera ko tutazibona, hariho abantu bataziha agaciro. Dushaka yuko zira mikrobe nazo zibungabungwa, dutera ibiti zabanye nabyo kera, noneho tubigarure bikomeze kubaho neza, nk'umusave, umuvumu, imikore, imyanya, imigote, imishwati. Ni umushinga uzamara imyaka 30 ukaba ukoresha iryango igera ku bihumbi 40 mu turere twa Rutsiro na Ngororero. Muri rusange uyu mushinga ngo uzafasha abigajemo abahinzi batari hasi y'ibihumbi 200.
mbere tutari twatangira ibi bikorwa amazi yangizaga imyaka ikagenda abantu ntibabone umusaruro. Bizahinduka kuko bari guteraho ibiti bagateraho ubwatsi bw'urubingo, umusaruro wabaga mukeya, ariko ubu ngubu twiteze ko tuzabona umusaruro mwinshi. Kuba benshi ari abahinzi ni nayo mpamvu bigishwa gukora amaterase ahingwaho. Twamaze kubona yuko udashobora kubungabunga ibidukikije byangirizwa n'umuntu udafashije umuntu kuva muri ya mikorere ituma yangiriza bya bidukikije. Rero iyo tubahaye akazi mu mirima yabo bikorera, tukabaha imbuto, hariho no gutanga umusanzu kuri gahunda y'igihugu ndetse n'umuryango w'abibumbye wo kuba twarandura ubukene no kurwanya inzara n'imirire mibi. Uyu si wo mushinga wa mbere wo kurwanya isuri haterwa amashyamba ugeze muri aka gace, ariko ikibazo cy'isuri cyabaye ndanze. None se uyu wo uzanye iki gishya? Nk'abahinzi dukorana ubu ngubu tubashyira mu matsinda twita amatsinda y'inshuti z'ibidukikije. Noneho tuzabana na bano bahinzi kugeza igihe umushinga uzarangirira, bizatuma bo bakomeza gukora ibyo Arcos yakoraga igihari, kubera yuko bazaba barabonye ubumenyi bukwiriye, noneho bakamenya akamaro ko kubungabunga ibidukikije, noneho bakumva n'ingaruka zo kubifata nabi. Ibikorwa byo gushakisha ubutunzi n'iterambere bitungwa agatoki nk'imwe mu mpamvu ziyangizwa ry'ibidukikije. Aha rero ngo ni hamwe mu hagomba gushakirwa igisubizo. Dr. Sam Kanyamibwa ni umuyobozi w'umuryango ushinzwe kurengera ibidukikije Arcos. Bitewe ahari n'ukuntu usanga ibintu byo gucuruza wenda tuvuga ngo biraryoshye, ugasanga nibyo bidushuka, abashaka kubaka ugasanga bashaka gushyiraho amapave n'amakaro, ukibaza tuse uru rugo runuru bibutse ko bagomba gutera igiti, hari igihari, hari inzira iracyari ndende kugira ngo koko imyumvire kuri buri muntu wese imugereho, turebe ukuntu u Rwanda rwacu rwahangana n'imihindukire y'ikirere dufite. Muri rusange umushinga ngo urateganya gutera ibiti bigera kuri miliyoni 6, birimo icya kabiri cyabyo kizaba kigizwe n'ibiti bya gakondo byamaze gucika burundu. Ngo hazanaterwa ibiti by'imbuto ziribwa mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, ndetse n'ibiti bisarurwa vuba bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage, ariko byose hakarebwa ibishobora kubanira neza ubuhinzi ndetse no kurengera ibidukikije. Jean Claude Mwabutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Rutsiro. BBC Gahuzamiryango, reka noneho mwumve icyo tubahishiye mu runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, reka ngo ntabwo ari ukuyiha, ahubwo ni ukuyibusiga mu gitondo ubunyoni bukivuga. Ngo na nimugoroba abantu bamaze kugera mu nzu nabo ukayisiga. Abaha mwaramutseho, komeza ntiduhejeye. Bwakeye Rureme. Dorere Tana, ni wowe? Ni njyewe rwose. Kutangaye se wumvaga ntagera iwawe Rureme? Murambonera? Ni 12:45 kuri BBC. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwiriweho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu mukino wo gusiganwa marathon. Umunyakenyakazi Ruth Chepngetich yanditse amateka y'isi yo gushyiraho agahigo gashya mu gusiganwa marathon. Mu isiganwa ryabereye Chicago ku munsi w'ejo, uyu mukinnyi w'imyaka 30 yasize abandi akoresheje amasaha 2 iminota 9 n'amasegonda 57, aca agahigo kari karashyizweho n'umunya Ethiopia kazi Tixi Asefa. Chepngetich yashyizemo intera y'iminota igera kuri 2. Chepngetich ni umugore wa mbere wirutse marato mu masaha 2 n'iminota 10. Agahigo ka Sefa muri marato ya Berlin 2023 kari amasaha 2 iminota 11 n'amasegonda 53. Chepngetich yatwaye umudari w'isi muri marato muri 2019. Intsinzi ye ni ya gatatu i Chicago, aho yabuze amahirwe yo guca agahigo ka mugenzi we Brigid Kosgei, habuzeho amasegonda 18 gusa, hari muri 2022.
muri Afurika mu mupira w'amaguru imikino yo guhatanira itike y'igikombe cya Afurika kizakinwa umwaka utaha mu gihugu cya Maroc. Ikipe ya Nigeria yari yaheze ku kibuga cy'indege cya Al Abrak cyo muri Libya kuva ku cyumweru, yiyemeje kudakina umukino yari ifitanye na Libya ku munsi w'ejo nyuma yo gufatwa nabi kuva yagera muri Libya, nk'uko abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Nigeria babivuga. Mu itangazo iryo shyirahamwe ryashyize ahagaragara mu gitondo kuri uyu wa mbere rivuga ko abakinnyi biyemeje kutazakina uwo mukino, n'abayobozi bakaba bari gutegura uko ikipe yasubira muri Nigeria. Nigeria ivuga ko kuva yagira muri Libya yabuze abayakira, ko Libya itanabahaye imodoka yo kubavana ku kibuga cy'indege kubageza kuri hoteli ahari urugendo rw'amasaha 3. Amakimbirane hagati y'ikipe y'igihugu ya Nigeria na Libya yatangiye mbere y'umukino w'umunsi wa gatatu w'amajonjora, nyuma y'uko Libya ishinje Nigeria kuba yarabatwaye ibigambiriye ku kibuga cy'indege cya Port Harcourt mu gihe indege yabo yashoboraga kugwa ahitwa Uyo, kandi ko Nigeria itabahaye bisi yo kubatwara Port Harcourt, urugendo rufite ibirometero 130. Nkivuga kuri iyo mikino kandi ikipe y'u Burundi yaraye itsinzwe na Burkina Faso ibitego 2-0 i Dar es Salaam. Ejo kuwa kabiri u Rwanda ruzakira Benin i Kigali nyuma yo gukubitwa muri Benin 3-0 kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Mu makipe mu karere kandi Tanzania ku munsi w'ejo izahura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mukino wa mbere wazihuje Kinshasa. Kongo yatsinze 1-0, ni mu gihe Uganda izakina na Sudani y'Epfo. Umukino wazihuje muri iryo tsinda mu cyumweru gishize Uganda yari yatsinze 2-0. Kenya yo imaze guhura na Cameroon i Nairobi. Umukino urangiye Cameroon itsinze Kenya igitego 1-0 cyatsinzwe na Boris Eno ku munota 63 w'umukino. Nsoreze muri tenisi, Novak Djokovic yabuze amahirwe yo gutwara igikombe cye cy'ijana mu mukino wa tenisi nyuma yo gutsindwa na Yannick Sinner ku munsi w'ejo mu mukino wa nyuma w'irushanwa rya Shanghai Masters. Sinner w'imyaka 23 uri ku mwanya wa mbere ku isi yatsinze 7-3 z'amanota 7-6, 7-4 na 6-3. Djokovic w'imyaka 37 yari afite intego yo kuba umukinnyi wa gatatu ku isi ugejeje ku bikombe 100 nyuma ya Jimmy Connors wagize ibikombe 109 na Roger Federer watwaye ibikombe 103. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. Imikino yo mu mihingo yose, ikiganiro cy'imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino atigejeje ku saha ya 12:57 n'amasegonda 45. Mbere yo kubasezeraho reka nongere nsubize akanya Nina Iradukunda atigezeho amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri BBC muri kano kanya. Igihugu ca Israel cise igitero c'umugwi Hezbollah cyahitanye abasirikare bayo 4 ikigoye kandi kibabaje mu gihe iri kwikora amatohoza ku kungene drone yaciye mu ryahumye ubuhinga buhanitse bwabo bwo kwirinda ibitero vyo mu kirere. Igitero cejo cabereye ku kirindiro kiri mu buraruko bw'igihugu, nico gitero c'uwo mugwi ushigikiwe na Iran kiguyemo abantu benshi muri Israel umwaka urenga ingwano itanguye. Mu gihe amajana y'impunzi zo muri Sudani babandanya kwisuka ku mupaka bihana n'igihugu kibanye ca Chad umunsi ku munsi, Sofia azwi ku izina ry'ubwami nka Duchess wa Edinburgh akari umugore w'umuganwa Edward murumuna w'umwami w'Ubwongereza yateye akamo kuko hoshigwa ingufu nyinshi mu gutabara abari mu kaga muri kariya karere. Ibinyamakuru vyo mu Butaliyano bivuga ko umugwi wa mbere w'abimukira bafatiwe mu mazi mpuzamakungu wajanywe mu bigo vy'Ubutaliyano bisuzuma ubusabe bwabo biri mu gihugu ca Albania. Umushikiranganje wa mbere wa Albania n'Ubutaliyano Edi Rama na Giorgia Meloni basinya amasezerano mu kwa 11 yari mu mugambi utavuzweho rumwe wo kugabanya abinjira bava muri Afrika baciye mu nyanja. Jacques. Urakoze Nina Iradukunda. Rero ntudusozeje amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere itariki ya 14
z'ukwezi kwa 10 n'amakuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva. Ndi makuru yacu arakomeje ni kurubuga rwacu rwa internet BBC Gahuza @com. Amakuru kuri radio nejo ku masankaya muramukira. Thank you.